bivuge ko imyaka yawe ufise ariyo yose wongere ku iminsi 2 cyangwa 3 kugira ngo ubuzima bwawe bwo ngaha kwisi burangire. Habonetse bamwe mu bitwa ko bakorera Imana bakaba banavugishwa nayo mu bihugu bitandukanye, bavuga ko ku itariki ya 23 cyangwa 24 z'ukwezi kw'icenda 2025 yuko Yesu Kristo azoza gutora intama ziwe canke abageni biwe nk'uko bamwe muri bo babisobanura. Aya makuru yoba ariyo canke yoba ari ikinyoma cambaye ubusa, ariko nka Nuja Entertainment dufite ico tubivuga ko muri kumwe na KB Carnival. Reka twibutse umuntu wese atarakora subscribe tumubwira yuko ari karahomba cyane, ariko kubw'urukundo tumuhaye amahirwe avanze n'ikaze na karibu ku muryango wa Nuja Entertainment biciye mu gukora subscribe. Inyuma y'ivyo bizomworohera cyane kubona video zacu. Nongera ndabagirira hamwe muri rusange, ndabahamwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye na muntu wese aherereye nk'igihe uboneye ikiganiro cacu. Mu bisanzwe amazina ni KB Carnival, ni Black Warrior, ni Mr of the Ghetto, King of the Street, nzwi n'abigizi kumenya niko kwimenya, intare itunzwe n'ijanja, umwami wa Curundi yari yandasosa kubaza inkarura. Twinjira n'ijambo rigira riti mu buzima ubwenge nyakuri buturuka mu kwitegura no gukoresha neza ayo mahirwe Imana itugenera buri munsi, kugira ngo dutegereze ibihe biri imbere kandi dufise umutima witeguye kandi usukuye, kandi ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Mbere y'abakristo hagiye higaragaza cyane aya macambo. Batanze itariki arizo tariki 23 cyangwa 24 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka, ariko ibinye ntabwo bishigikiwe n'inyandiko zera arizo za Bibiliya, kubera Bibiliya yigisha yuko Yesu Kristo igihe azoza nta tariki cyangwa umunsi vyigeze bitangwa. Batiye muri Matayo 24 umurongo wa 39 havuga hati ariko uwo munsi n'isaha ntawe ubizi, n'abamarayika bo mw'ijuru ntibawuzi, ndetse n'umwana ntawazi. Bisigura ko ari Yesu Kristo yari kavuga yuko nawe nyene ubwiwe atawazi, ariko yavuze ati kiretse data wo mw'ijuru ni wawuzi. Ibi bivuze yuko nta muntu yemerewe canke ashobora kuvuga itariki z'uko Yesu azogaruka. Ibi byoba bivuze yuko umuntu atanze umunsi abanyuranije n'ivyo Yesu Kristo bwiwe yivugiye. Ico tuzi nuko Bibiliya isaba abakristo kuba maso, kuko umwami azoza nk'igisuma. Ni kuvuga yuko azoba ari igihe ata mwana w'umuntu n'umwe azoba vyiteze, ariko ibisobanura ko kwitegura neza mu mutima ari byo vy'ingezi, kuko ngo uwambaye izera yirinda gucafura. Mu gihe turimwo twisunze Bibiliya, hoba hari ibimenyetso by'imperuka mwa kino gihe dufatiye ku vy'amaso yacu abona. Nubwo itariki itavuzwe, Bibiliya iravuga yuko ibimenyetso bizogaragara mbere yuko agaruka. Havuzwe ko hazoba intambara zikomeye, ibihugu bizotera ibindi, inzara n'ibyorezo, b'imitingito ariyo nyamugigima. Hazoba ikwirakwizwa iry'ubutumwa bwiza ku isi hose. Ngo hazoba bamwe bigaragaza nk'abahanuzi, ariko abahanuzi b'ibinyoma. Ariko ibi byose birahari. Turavye intambara zihari nko muri Palestine, aho hapfa abantu barenga ibihumbi. Ni kuvuga ko Israeli isa n'iyabangamiye uruvyaro kwa Palestina. Birababaje kandi birabishe kumva ku muntu wese akunda amahoro. Ibimenyetso by'imperuka birabandanya, tukaraba n'intambara iri hagati ya Russia na Ukraine, kuko woba ari umuhero w'isi kuko Bibiliya yari yarabihanuye mu myaka yahera. Twisunze byabaye mu myaka iri imbere yashize, hariho abahanuzi bakomeye bashobora guhanura ibintu bikaba, ariko hageze ku kintu kijanye n'ahisi zorangirira bigasaba nk'aho biswa ababeshi. Hariho utugwi tw'abantu bagiye bavuga imperuka y'isi, ariko ivyo byose bavuze bikarangira bitabaye, bugaca bugacana ayandi, imisi igakomeza. Uwa mbere yigeze kuba umuhanuzi yagaragaje ubuhanuzi bwiwe yari Montanus mu kinyejana ca kabiri. Yavuze yuko imperuka y'isi izoba mu gihe ciwe, umunsi azopfa ariwe munsi imperuka izoba. Abayoboke wiwe barategereje, ariko yarapfuye ntivyabaye. Hakaba n'abataliyani babivuze bafatiye ku myaka 1000. Bamwe mu bayoboke bavuga yuko mu myaka 1000 iheze Yesu Kristo azogaruka, isi igashira, ikiremwa muntu kikarangira ku isi. Ico gihe abantu benshi bari bafise ubwoba, ariko imyaka yararenze bitabaye. N'ubundi yigeze kuba umuhanuzi ariwe William Miller wo muri Amerika, yabihanuye mu 1843 avuga yuko imperuka ishobora kuzoba mu 1844. Yari umwigisha w'imirimo ya Gikristo, yavuze Yesu Kristo ko azogaruka mu 1844. Iyo tariki yarageze ntibyabaye. Binye vyitwa Great Disappointment, ishavu rikomeye ryinjiye mu bayoboke biwe, habayemwo gutandukana. Mu bakurikiranye Mira
havuyemo itsinda ryaje kuvamo Adventist. Kuno munsi bitwa b'umunsi w'indwi. Ibyabona bya Jehova nabo nyene bagiye bavuga amatariki atandukanye. Baravuze yuko mu 1874 canke mu 1914 canke mu 1925. Ariko ibi byose byacitse ibinyoma. N'ubundi yigeze kuba umuhanuzi mu gitabo ciwe yanditse cyavuga kurandurwa kw'isi, yavuze ko imperuka izoba mbere y'1988. Ariko ibi byose ntibyigeze biba, gusa igitabo ciwe kiramamara. Yari Harold Lenz. N'uwundi muhanuzi yigeze kuba ariwe Harold Camping yabivuze mu 1994 yuko impera y'isi izoba mu 2011. Ariko iby'ubuhanuzi nk'ubu yari yabikoze kera ku nshuro zishika 12 zose, ariko ibi byose birasendwa. Mu nyuma avuga yuko ku itarike 21 z'ukwezi kwa gatanu mu 2011 imperuka y'isi izoba. Ibi vyatumye bamwe mu bashinwa bubaka ubwato nk'ubwari bwarubatswe na Noah umwuzure w'aba. Vyatumye abantu benshi bamukurikira kandi baretse imirimo yabo, amafaranga yabo barayaheba, ibintu byabo byose kugira ngo bafate umwanya wo kwitegura. Nyuma y'ibihe byose Camping yasavye imbabazi. Yavuze yuko yari yakoresheje amatarike nabi bigatuma akora amakosa. Ni benshi tutareze kudondagura no muri Afrika barahari nka Simon Kibangu yava muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ashinga n'urusengero rwitwa Eglise Kibanguiste kuva mu 1921. Akaba Prophet Joseph Babalora yavuka muri Nigeria, yabivuze mu 1930 yuko impera y'isi ishobora kuba mu 1950. Yavuze ko imperuka y'isi iri hafi, akandagirwa ko asaba n'abantu kwihana vuba bigishoboka. Byabaye kimwe mu byatumye habaho Apostolic Church muri Nigeria, byatumye bamwe mu bitwa abahanuzi birangira bamenyekanye nk'ababeshi. Benshi bagiye bemeza yuko bazi igihe isi izorangirira, ariko ivyo byose bavuga ntibibe. Mwami Yesu Kristo ari waganje yarantumye antuma ku Burundi n'abarundi uhereye ku mukuru w'igihugu gushika ku munyagihugu. Mwami Yesu arambwira ngo genda untegurire ikibanza kuko nje gukora ubu. Yandi majambo ngo Yesu n'umukwe natwe turabageni. Imana yambwira ngo genda ubabwire ko mu mezi 3 nje gutora ishengero. Uyu mwaka nyene mu kw'icenda hagati y'itariki 23 na 24 hagati y'iyo minsi ibiri niho Yesu aza gutwara ishengero. Iyi ni video y'umurundi yatanze umunsi Yesu Kristo azogarukirako. Yavuze yuko ari ku itarike 23 canke 24 z'ukwezi kw'icenda 2025. Turabona ko yari afise igitabo ca Bibiliya avuga n'icizere cishi, kumbura amakuru yoba yarayahawe niba atari yerekwa, ariko siwe wenyene yabivuze. Mu bihugu bitandukanye vyaravuzwe na bamwe mu biyita abahanuzi. Ariko reka turindire uwo munsi, reka tugushimire wadukurikiranye kugera ku musozo. Ni kuri Nuja Entertainment, twibutse umuntu wese atarakora subscribe ayikore. Iyo mahirwe yonyine avuze kugira ngo azarabone ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Mwari kumwe na KB Canvo, tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Turabakunda.